Shalom shalom ndasiye kubaha ikaze abakunzi ibiganiro c'intahe uno musi rimwe n'umutumire adasanzwe Mama Solange umutumire Imana yakoresheje mu buryo budasanzwe mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bihugu bibanyi hama kandi akaba yakirese umwami n'umukiza mu buzima bwiwe n'umumama w'abana 8 kandi akorera Imana mu gikorwa co gufasha imivuga butumwa ndetse n'ibindi haba ku burago n'ibindi Imana ikiramukoresha mu buryo budasanzwe aza kutuganira kuri byinshi cyane bitandukanye bijanye n'ubuzima bwiwe ariko ahanini n'ukungene yagiye arabaho akiri mu jeune ataragira mariage Imana iramurinda iramushoboza umwana wo mu gisagara murabizi ntibavyoroshe ariko imbere ko tubandanye reka ndamuha akanya atwidondore kaze cane mama murakoze cyane ariko igikombe izina abakozi b'ikiganiro c'intahe nitwa Solange Sevumba nkaba ndi umumama w'abana 8 mbega Sevumba bisigura iki ni izina rya papa wanje ngira yarakunda kuvumba navyo nzi ko turumvamo kuvumba ariko ryari izina rya papa wanje yatwita amazina yiwe ego nkaba ndi umumama yizera Yesu nk'umwami n'umukiza kandi agerageza kuba muri ubwo bwami akazoshika akazotaha mu ijuru ego uvuze umama yizera Yesu nk'umwami n'umukiza ivyo ntituvuka twese twizera Yesu nk'umwami n'umukiza hari igihe bitangura hari kungene bigenda ni inkuru y'urukundo urashaka kutubwira ngene vyagenze idonido okay ya ntawe ubivukana abana bacu bavukira mu ngo z'abakijijwe nibo bazuti wakijijwe ryara gaca kubwira ati je navuze nkijijwe gaca ndababaza nti ka karirimbo kavuga Yesu ndaci buku munsi mwiza nakwe mereyeko kwari wewe mana yanje nivyo neze regwa cyane mwene mokaririmba ukuvuze ngo warivukanye ndushaka kumenya n'umunsi wakirijwe okay jewe rero ndawibuka Yesu yangiriye neza nakuriye mu muryango w'abantu badakijijwe ndi umwana agira 8 navutse mu muryango w'abana benshi ntibari bakijijwe ariko jewe nkura mfise umutima wo gukunda Imana sinamenye ivyo ndimwo numva nshaka gufasha abantu numva nshaka gusenga cyane nubwo muhira batasenga nibwo ko nakunda kuja kuri abatambakazi babandi badashobora badafise abana hafi yabo batagishobora kwikorera utuntu ugasanga ndiko ndabafasha hama inzira nari nzi yo kwikizwa canke yo gukorera Imana kwari kwihebera Imana kwari kuba nk'umubikira par exemple ntabwo rero kugenda ndabwira abavyeyi ndabasavye je nzo umubikira no bashaka gukorera Imana kuko wari wumva iyo nyota nyene muri wewe inyota kinini gose hama rero umuvyeyi akamavuga ati tuzobiraba hama nkabivuga no kwishuri abo kwiparuwase baraba bakarondera abana bazoba nk'ababikira zo kwihebera Imana nama ntari ku butoko bwa mbere bagaca baraba ko ukwiriye les conditions za mbere bahora begizija watiza kuvuka mu bana benshi kandi muri abo bana ushaka kuba umubikira hazo ko harimo abakobwa uri umukobwa unique ntibagutwara jene nari mfiriwe twavuka turi abakobwa 4 muhira barateba barabinyemerera ku paruwase ku ishuri barashira kuri liste baradutestinga bakatubwira ko tuzinduka vaye ko tutonda ku ishuri tukazinduka tukavuga baho tuba tukagenda ku paruwase ntiwari uri muri internet urumva waravukira ukagenda mwashikayo sangapi urumva wacu vyuka nka saa 11 urumva kubera iyo nyota naba navyutse kandi urumva ku ishuri uteza kutonda kuri ya masa tukavyukira ku paruwase tukavuga ishapure tukayiheza tukaja ku ishuri ndabiryoherewe rero igihe rero ndiko ndakura ntoye ko dukoze concours national ndayitoye baca bavuga bati rero Solange kakiri concours wewe ivy'ububikira zo bibandanya ahije 10e mugabo abandi batatoye baciye batwara muri novisia nararize cyane kuko urumva washaka kubijamo n'ubugana n'ingoga ndababara ndavuga je baranyankiye abavyeyi baransulaje bati ntangorane bavuze yuko ni bashaka 10e uzogenda sawa baca banyorienta kuri center Berengaha mu Ngagara ntangwe 7e juste twaba mu Buyenzi hama hariho mu grand frère wanje ba mu Kamenge yari yavyaye mama yaca arambara ati genda uje kubafasha mu Kamenge nishitseho berso acavuga ati reka muje kunzanira indagara zibisi mu isoko aca ntumana na mutoyi wiwe yarakijijwe uca turajana dushitse mu isoko iryo soko ya Kamenge sindahaheruka muga hantu yari yiri munsi yayo hari eglise ntavyo narinzi ico nuko numvise turiko turasoma
numvise abantu baririmba mu bushobozi ubushobozi budasanzwe vya bindi nyene usanzwe ukunda wumva nyene oya ntibaririmba nkuko narimenyereye vyari ibindi baririmba birimo ibitari birimo ingoma biryoshe harimo eka sinokubarira numva ndafashwe ntibishoboka ko ndengana n'indi pa nimwe ndabwira wa mubersel muto wa bersel ntumviniza twarizo ndagara muhira jengiye hajya turinyavye yo shitseyo nsanga umupasiteri ariko aravuga ubutumwa mu bushobozi avuga Yesu ariko aravuga Yesu neza hariho abantu bazi kuvuga Yesu neza n'ibikorwa vyiwe yaravuze Yesu ndavuga ntasi no wasohoka finalma bya bindi nagomba vyari nyene mana bimwe nagomba ntari bwashikire vyari ibi baravuga barasengera abantu harashika ko kirute ihera kirute rero iheze abantu batangura gutaha je biraha ko nsohoka numva aho hantu sinohava nguma nicaye baheze bose haraza umuprotokole ati none ga mwana we kudasohoka ntoya je ngomba kuguma ngaha atoyaye tugomba dutahe bazogaruka kuwa kangahe arambwira umunsi bazogaruka ntoya none mwijoro ntibasenga teka we wumva wo kwigumiraho kibera so n'ibintu byoshe nk'ibi babihagarika gute vrema njadata ngira nkurishika kwikaburimbo haruguru y'ikaburimbo hajya mu Kamenge kw'isoko hari indi eglise numva naho bariko bararirimba gose ari mu 14h nimbisa mama nje kuraba turagenda yo nsanga naho bamuvuga neza ntiworaba hari eglise de Pentecote nja ndinjira sinokubwira ngo nashitse hari imbere kwiye gupfuka amajyari ndabwira abapasiteri ngene mfise inyota ngene numva nshaka gukorera Imana numva nshaka kuba umuntu w'Imana numva ngomba kudeka baransengera ndakira Yesu umwami n'umukiza uhereye uwo munsi mba ninjiye mu buryohe bwa Kristo ico gihe wari wiga muri 7e année niga muri 7e bari nyiri gutonya mugabo numva umuriro urumba muri je kuko wari usanzwe ufite inyota kuva kera ni cyane kuko ndibuka ngitangura 7e nko muri trimestre ya mbere ko byabaye muri trimestre ya kabiri twari hari hondi muntu mu kansore yaba mu Nyakabiga ari hondi na canje hajya kuri Saint Sauveur mu Ngagara kuri mukiza mweranda hari umupatiri w'umuzungu yitwa Debuke niwe yigisha yatwigisha abagomba kuzova babikira nama ndi la première navyuka ijoro nkagenda kwiga vya bindi byose byo kuba umubikira nifuza gukorera Imana nk'umuntu objectif kwari kuba umuntu ikintu cyose cakwegereza impande y'Imana abantu bayikora rero umva niho naca ngenda ico gihe ndafatirwa hariya mu Kamenge nca ndihana mu nyumanje ndiganda batizwa mu mazi menshi ndaja mu makorale ndabarongora abandi ndaba umukristo mwiza abakozi b'Imana bakankunda ntivyari vyoroshe muri kino gisagara nari umwana wo mu gisagara mu Buyenzi twabana n'abamiziruma benshi aho nyene niho nagomba ko dutahura neza cyane kurumva wa mu gisagara uri umwigeme asa neza n'ubu uracasa neza winzo sinabwaza n'injebejebe sinabwaza n'ibibiro oya n'ubu ni zawo nibuka ko nari bakuru banje baba muri Canada ico gihe hari kera baragufata neza nisanzwe birana n'ubu unye ntibinoroshe cyane uba ufise ibintu byinshi bigusamaza kandi hari n'abavuga yuko gukizwa ari uko abantu bahariya batazi ibintu bigezweho byagenze gute kugira ngo we ubandanye gushika n'uyu munsi haize imyaka itari mikenya kurumva ico gihe hari kera gose cyagenze gute kugira ngo ubandanye gume muri uwo muriro w'agakiza n'ubu gushika no munsi ubu kifise uwo muriro muri wewe sinzi ngene uvuga uravuga uti we urumva ico uvuga hariho ibizimyamuriro niko novyita bakavuga ati Solange jeune fille ngenasa abahungu rero barakokeza ngo bazi ngena afisa kwazi mukizo ngena afisa maguru meza kwazi ngena mukizo ngena mukizo ndiye kubwiye mukizo bakaza bati yakizwe ibikobwa bibi mukizo kaje ndababwira ndishamwe mugoma mu mpene abakobwa babi nibo bazoja mu muriro bonyene abeze rero bazoja mu muriro babi nibo bazoja mu ijuru mwe munane ndanganya kaje ndababwira ntapana abakobwa beza banahukuka kandi nagomba ndabwiye nta muntu mubariho abantu bose bari mu mishusho y'Imana yego turazi ko abanyakaranga babaho birashoboka ko ico gihe peut-être nari mwiza ndi jeune nambara neza afise bakumwanje banyambika neza ndi umwana wo muri ville ariko Yesu nawe yari yantoranije ndamwakira kandi natezwa kuba exemplaire rero ndibuka ko abajene n'abakobwa twigana ibi byo kutiga samedi byazananye na pouvoir ya Ndadaye
avant dadaye twariga samedi rero samedi abakobwa twigana presque benshi baza mu makartable bazanye izindi mpuzu hajya kuri cercle nautique hari hashushe no kumuhejeje kwishura mwaca mugenda mu kirori hari ikintu citwa ndangira muzungu hari izungu vy'ibitamba vyarondera tu jeune fille baca bazane ku mashuri baba bafise abantu umwe yararonse yacaronderera ubundi ibitama bamwe barabajana hanze rero weekend igeze samedi mon cher ami baca baza bakavuga mukizwa turagiye mukizwa kujana bakaca banga mugire ngo ivyo biguru vya mukizwa shangwe baca turya power uravyo bakavuga ibikuru mwende ivyo gaca ndavuga nti base muze ndabasengera imana bababarire ndazi ko ari abajene twiganye bishwe na sida tukira abajene vraiment twari tuyizi mugana arabonye ko iyo ndiko ndabireyariza tukigeze nko mu y'icenda mu y'icumi hari abana twiganye bapfuye baramaze kumera nabi yes bazize ibyaha by'ubusamba ivyo bitama ntibyaba biri normal uravyumva bagaca bagenda rero za cercle nautique za safari gete mu gatumba saga plage yarabiciye ko twagiye kuri saga bana bose tuje kuri saga bagaca bagenda rero nibuka ko lendi baca baza bose bafise ibishokola bafise ibipiza bafise ibiki mu gitondo bagira rassemble bavanga ko tuje kuri drapo bakaza bazanye iki bagaca rero bashira hamwe bagahana abajene garçon bakavuga mwe tubahesha mwe nta mwe muzohurana muzohurana uravyumva ko ntibashaka kubadaraga urumva naco bose babaha bagaca bavuga mukizwa wabibonye mukubita bagaca babazanye ngo turabe ko mukizwa ariko araturaba bagaca ngo yatubonye nawe ugaceceka nkaba nkasohoka ntariko gabasha niyo sara bakunda vraiment mukizwa kuzo tukujane urumva abo bose ariko mwarakundana kawa barankunda ahubwo cyane classe yarankunda gose kuko urumva bavuga ati mukizwa n'umusirimu kazi mukizwa yambaye jipo y'jeans agomba ko ceinture akabego mugagaca avuga ibintu byo kwa Yesu umva wari ufise igikundiro c'Imana nanje kumva je suis fière yo kumwana wo muri ville avuga Yesu ntibamutuka Yesu rero kuko baba bazi ko haza vyabikizwa barakunda kumbwira ngo bakizwa ngo bambara ibishwe ku ruzigo ibihuzu birebite ibishimwa mwami ngo ntundengane mukizwa bari bazihaye amazina mugabo jewe n'impuzu yaho yari kubiri ndende yabiri cordone kuko navyo byatezwa kuvuga ubutumwa rero bikama bibatangaza ati mukizwa aguma rishika aguma asa neza bakagerageza donc impuzu zawe zaravuga n'ubutumwa nazo bakibaza ngo bonderaga wapi aho rero vraiment akabasha mukizwa vraiment tumugire gute niba ko baravuga ngo hamukizwa tuzosanga hatabuze umuntu yamwibundiye ngo umukizwa ngo amudutware ndashima Imana iyo duhuye ubarakuze twese twarakuze haraho baza bakansanga iyo mbe gitega nkaje numva nk'umuntu wewe ugende Solange tubwize ukuri uracakijijwe harageze biryoshe gute rero wambajije ikibazo kivuga ngo ni gute waparvenye gutena hari ibintu bitatu byamfashije même sinari umujene wo muri ville ivyo bintu bitatu byamfashije icambere abagenzi beza twari dufise groupe y'abagenzi twakijijwe harundi mukobwa bakwijabe harundi yaba mu Nyakabiga harundi yaba mu Buyenzi turi abakobwa beza bambara neza basenga Imana kandi twakijwe pare ivyubu bakirijwe neza barondera Imana bagomba kuja mu ijuru kandi tukavugana tuti rero twirinde tuzobe exemplaire tuzo dukoze isoni Yesu uravyumva rero twebwiye groupe yacu twarafashanya umwe yakoze ikosa cyangwa akora ikintu twaramukebura impuzu wambaye ivuga ubutumwa ingene wavuze no munsi ntivyari vyiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubana n'ababikonona ingeso ucamva kubana n'abeza navyo ivyo ari vyo kubera ko twaba turi groupe twararabana umwe wese akaba umurinzi wa mugenzi we tugahanurana kugira abagenzi beza cambere icakabiri tukiri ngaho nyene muravuze kugira abagenzi beza hari igihe iyo umuntu yumvise kugira abagenzi beza twese turavyumva baranabihanura n'umwana ariko arakura abavyeyi nta kindi bamubwira atari kugira abagenzi beza ariko hacaza ikindi kintu mu vyiyumviro vyanje mbega ni gute umuntu ahitamwe abagenzi beza imbere ko tuja kuri ivyo bibiri bindi kuko urumva ikibazo bugihari abagenzi beza nabahe ubahitamwe gute ego urumva umugenzi mwiza nuza gukuza mu ijambo y'Imana umuntu aza gukuza umuntu aza kwankisha icaha umuntu aza kubwira ati inyifato wagize si nziza shaho nimbura umunyeshuri twige turanka amanota meza ntituzotukishe Kristo ikigira kabiri shaho twe twirinde tube exemplaire shaho twebwe tugenda nko abandi bagenda tugende nk'abana b'umuco uyu aba ari umugenzi mwiza umuntu agukura muri
ariko umuntu aza gukwega akubwira ati hewe Eh. bazi umukope wanje ndafise umuntu ushaka kumbwira ko nawe yagukunze ushaka ko nawe ugira umu girlfriend ugira umu boyfriend ugira gute wareka arakumanura Yego. akujana mu bintu Agutwara. utemerewe utarageramo utemerewe gukora wareka arakumanura aguteramo ivyifuzo vy'umubiri ejo uzobure biroroshe Yego. gutora umugenzi mu yandi mwiza majambo umugenzi mwiza n'umuntu agufasha kuva ku rugenzi rumwe ugashika ku Rundi. rundi kandi wegereza aho Imana iguhamagarira guhamagarira gushika. akwegereza ubwiza Ubwiza bw'Imana. akwegereza intebe y'ubuntu atagukurayo kuko n'abagukurayo ni benshi Ni barahari benshi akubwira ati wowe urazi ngene uri mwiza fayo Ndakwereke. nkaje nakuye mu buyenzi baba barabajama sasa wewe soraje bituganiwe urinda kuokoka na munagani naho koka nyene naho koka bagasifura sasa magharibi hapana bitakuwa niko kukanisa ndabandi kunangwa Ego. uravyumva Ego. Hama ica kabiri bariko icya kabiri baratubwira. nakunda gusenga Abagenzi beza gukunda gusenga. gusenga muri uko gusenga narabona ingene Yesu yakunda kwirotira nanje nkirotira nakunda gusoma ijambo ry'Imana gaca nirotira gaca ngenda gusenga rero birica kamere mbere iyo umuntu asenze arimenya urabita umunsi navuze nabi uko nagenda negereza kumenya gusenga niko nagenda rero menya ibintu byose ngo ni nk'uwiraba mu kirore urumva urabimenya neza uribona ukitosora neza ukiraba ico ndi gusenga kandi nkiri kuri babagenzi twarihaye ikintu cyo kugira lecture y'ibitabo mana yanje antuka ibitabo ntasomye n'ibitari biriho ni nk'ibihe bitabo n'abahe ba auteur we bakwespira aba auteur banyespira Brigham yari uwa mbere uwa kabiri yari Yongico yaranditse cyane ku gusenga hari ibitabo byo twakunda bya prière clé de réveil yaratwigishe gusenga cyane ndabona une vie motivée par l'essentiel ya Rick Warren twagisoma nk'incuro 100 turiko turiyumvira ingene twogera tugashika Imana yaduhamagariye hariho ba David banditse la vision David Wilkerson twarahane hariho umuntu yitwa Zacharias Fumutane yarandika ivy'abajene yarandika comment les choix du conjoint yarandika comment uzokwegereza intebe y'ubuntu yarafise ama ouvrage menshi cyane twasomye ibitabo byinshi hari ivy'aba Merlin twarasomye de la prison à la louange bijya avyose zijya hari hundi mwanditsi twakunda cyane yitwa Rebecca Brown yarafise ibitabo bitatu igitabo ca mbere citwa Il est venu libérer les captifs icya kabiri citwa Préparer la guerre comment tu dois combattre muri runo rugendo icya gatatu citwa Un vase d'honneur comment uri kuranesha kindi gihe ucuba vase d'honneur iyo sezo series itatu twarazihana umva twashaka kugura ibitabo namaye twari dufise ndivuga ko nahora ngenda muri librairie yo kuntahangwa nkamusaba umudamu yahora ahakora Imana imuhezagire yitwa Bisungwa Beatrice ndibaza ko ari hakiri nkamubwira ko numva afite inyota yo gusoma mbwa ntamenya afite yo kugura igitabo akanye bati ntuvune n'ugutwina kumwe kw'igitabo usome ucurondera akantu gatonya kataboneka ko nico kugurisha usigemo hagati ejo uzotugaruka nkava ku ishuri naje kwiga vyose nakoze udukorwa two muhira nawo mu buyenzi ngaca ndobanyiruka kuri librairie nkamiragura ngasoma bikaryoha ngafata utunote ngasubiza hahandi nkaba ndagisomye ndagihejeje babandi nabo twarahana muri ya groupe yacu uyagasoma ari gitonya twamuha 2 semaines 3 semaines twaje dusaba abapapa n'abamama bashobora kugura ibitabo bakaja baradutiza baje batuzi après une semaine ngaca ndamuha uwundi agacaho uwundi nanje bakaba barampaye 11 libérer captif ico cari kinini ngaca ndagisoma ukwezi kose ngaca nk'uwundi hewe twarasomye ibitabo twaramenye ibintu donc en même temps no kwiga haraba no gusoma ibitabo kandi tugenda découvrir abandi bantu ingene babaye mu buzima bwa Gikristo ingene banesheje ingene bagwana n'abadayimoni nko muri Rebecca Brown ibitabo vyiwe vyose vyavuga no combat spirituel hariho n'igitabo citwa combat spirituel naco nyene twarasomye ibitabo ico kintu kugira abagenzi beza bakuzana mu kumenya icya gatatu nakunda abakozi b'Imana gukunda abakozi b'Imana narinzi kuba checkinga nkabona babandi bakunda kabisa bamwe bakiroho batahura ijambo neza sikintu bashobora kuguha omega nakara kicaranye kwami iruhande y'abakozi b'Imana ndiko ndabahanuza nimba ari umuhungu yambwiye ikintu ngashira pastor
je kwishuri kandi ntutinye no kumubwira na vya bintu menga intambara iriho ubu abana ubu naho baratinya. bakizwa nama ndiko ndavuga nimutubwire ivyo bababwiye umaze kubigira iby'iwawe biraguhira ego mugatwe twaca tugenda hari naho umuhungu yakubwira nk'ikintu gacumubwira kuko no muri eglise baba barimwo abasharlatara bamwe abantu baje kwironderera abakobwa kuko abakobwa bakijijwe twarabo kwifuzwa narabona ko batwifuza cyane rero haraza n'abahungu baje kwirondera abakobwa kandi muba munagoye baba banagoye urumva kugira bakuronke ikibazo uravyumva hajya muri Tanganyika ntubona hajya batereye rusenga haraza ifi ubundi ibinyamuroba biraza nyene kuroba akamenya ko aza gukuramo imikeke ibinyamuroba agata urumva naho basohokana na baba bandi target ya mbere bari kuri babandi no muri eglise rero kandi baraza abo basore du genre akubwiye nk'ikintu gacuvuga utereka tuje ku kibazo pastor ateka mwumvise yasote wewe wende sasa abonye kurimo mahini sasa narakunda abakozi b'Imana nakunda kubahanuza gushika uyu munsi abakozi b'Imana bo muri ico gihe bo ngaho kuri eglise nasengera ko baracara abakunzi banje n'abagiye buraya naramaze no kubaka bari baramperekeje baje niyo nagiye kubaka baraza bakandaba bakavuga ati wa mukobwa wacu wa mwana wacu atadutetereje ndibuka ko n'abana banje maze kuvyara abana barakuze narabazanye kubereka eglise mère ndabazana bakuze barampikaze ndabashira hajya kuri altari hejuru nari nje gushimira irishengero mwarakoze mwandetse abakozi banje kubashimira c'est grâce à vous que ndumu mama mwiza yubaha Imana ashobora kugira ico aterera rero ikintu cya gatatu cyamfashije kubana n'abakozi b'Imana nkababera sincere bakandongora neza bakambwira ati iki ntugikore uyu yakubwiye iki uramunzanira wagiriye nabo mwana uri kuramurema mu ibyifuzo by'umubiri uri kuragira gute bakadufasha ivyo bintu bitatu byaramfashije abagenzi beza gusenga gufatanje no gusoma ibitabo no kubana n'abakozi b'Imana ivyo byatumye nshobora gutema même si Bujumbura itari yoroshe baravuga Bujumbura harashusha Bujumbura ngo nta mukizwe hakizwe wa paysanne bafite climatiser kandi je niyo byanagufashije kugira ngo ubwire n'ubutumwa abandi bajene kuko jewe naciye nanze kakubwira ubutumwa ngaha abandi bajene aya mashuri yose urabona kera hari amashuri azwi za Estaza ETS za Nyakabiga Efi Nyakabiga RP Ngagara ene yari amashuri lisevugizo wasanga ari amashuri makenya mu nyuma hagiye aravuga kandi mashuri hariho za La Victoire za Boston yari amashuri bahebeye abantu bavuga bati abakobwa bacotse ni hajya hose twarahazunguruka kwavuga d'ailleurs kuri Boston kijya kibuga cyose twaje tubikora n'ibikora gato no kuduhurizaho abanyeshuri bose baba externe je bishengero ryari ryarampaye kurongora groupe biblique externe y'abanyeshuri externe urumva ko naca ndabazungurukamo urumva nabandi fier kuba ndi umwana wo mu gisagara ego kandi asa neza atari kuvuga ngo ni babandi bavuye hariya batazi umuco kuko araho baza arabamanuka baje kwigino bashika inigisagara kikabasaza bakababirutse kuri safari gate bakabirutse kuri beach bakaba hanyuma bakubona bakaba barazitaye bakabona ko ushobora kuba umunyagisagara kandi uvuga Yesu yambara neza avuga Yesu shike nari shike vraiment urumva ariko nanje avec Bibiliya yanje no gupfukama mama shaho amajoro kwari gupfukama kuko byari biteye ubwoba kuba muri kino gisagara kuko abakudaraga baba bahari muga ndabona ko jewe Imana yari yarashize ku gitinyiro baranagutiye je ndibuka ko aho ngo mu buyenzi vraiment barantiye ubu rero dora bakavuga ati wana Solange uri tusumbua mpaka unazeheka ninazeheka na muri Yesu ego ikintu ndiko ndibaza nihe watubwiye gene wakuriye mu gisagara kwakira Yesu mwami n'umukiza kubera inyota rusanzwe ufise kuvukira umwana ariko inyuma y'ivyo vyose umaze gukizwa nirihe banga ryawe kuko urumva hagiye umuntu akizwa mugabo ugasanga hari biguma bikwega ugaca mu ntambara kugira tubwiye ati le combat spirituel ku munsi ni ntambara ni kiye kigwanishwa cawe canke nirihe banga ryawe muri buno buzima bw'agakiza gushika hugeze uno munsi ikindi kintu cyamfashije hariho n'ikindi gitabo citwa autorité spirituelle naco nyine cyari ciza cyane nyine umuntu amaze kuronka mpemu yera agira autorité ntupfa kuvogerwa kujya kwiziko ritagira umuriro ubunyegeri burajayo ariko iziko rifise umuriro ikintu cyose kiraza kirifuza kuza mbuga nticinjira kuko haba hari umuriro hari undi mupastor yigeze kutwigisha aratubwira ngo ubuzima bw'umukristo yamaze kuronka mpemu yera meze nk'icupa bakabisiza amavuta igihori cyangwa tuvuga isenene iri mu icupa ribonerana hanyuma
inkoko igashaka kurya cya gihoro aziko bikunda utu insecte ikaza igakubita umunwa izinga iradomye kuri cya kintu igasanga ikubise ku icupa uravyumva ubu uri protege isi irakubona abasore barakubona ivyo kugerageza birakubona mugabo uba uri unyegejwe hama rero ngo rya cupa iyo riri kwa amavuta naho iyo baje kuriterura icupa ririmo amavuta ryuzuye riragoye guterura iyo riranyerera ntibishaka kugufata naciye ngwana n'ikintu cyo kurondera mpwemu yera ntangura gusenga mana ndagomba kuzuza ubushobozi bwa mpwemu yera nibuka tugiye mu gikorane c'était le 21 avril 90 niga mu wicumi turi mu gikorane kiremba ndabona inkingi mpora nja kuyiramutsa inkingi nayo nicayeko narababwiye abakozi b'Imana bikirema ndabasabye nimuzobomora urusengero nama nja kuramutsa inkingi nayo negamiye ico gihe hari umuzungu witwa Rwotere karavuga ubutumwa haramanuka ubushobozi numva ururimi rurahindutse ntanguye kuvuga mu zindi ndimi amosozi haleluya numva mpwemu yarampaye kidodo ikashi rero iyo umaze kuzura ubushobozi bwa mpwemu uraba uwundi muntu uraronka ijwi rikongorera ikisi ciza n'umukonsolateur n'umuhanuzi kandi wacu akakongorera akakubarira ivyo navyo vyagiye biramfasha muri no rugendo gushika uno ufise mpemu yera mugenda muraganira kugira ati ijwi giwe rikakongorera byaramfashije cyane biraryoshe cyane ndashima Yesu yampaye mpemu yera ico gihe ni naho waciro nka le parler en langue yes ncendo nka le parler en langue ngasenga muri rurimi satana tumva ndumva ko mfise ikashe ya mpwemu yera abavyeyi banje bamwe bavuga bati nimwe mureke yarasaze mugabo niyashika mu icuma azobivamo niyashika mu niyashidasogondera bamimiza ahubwo uko bamimisi nkaguma ninjira maze kuronga mpwemu yera hose tefini uravyumva nari sigishobora gukontrola ibintu mbere ko turangiza hari ikintu kenshi gikunda kugora abantu baba baravuze ubwa kabiri canke niki ugasanga c'est vrai ijambo ry'Imana rarivuga nivyo uzi ibintu byinshi vyerekeye ijambo ry'Imana mugabo ugasanga abantu bagenda kukuraba mu buzima bwa misi yose by'ukuri barabuze ujya mu Yesu uri kuravuga ako kanovera uri kuravugana iyo passion uri kuravugana ugasanga abantu ntayo bumva yaba kwishuri yaba kukaza aho ubukora yaba mu kibano ugasanga uwo mutima nyene uvuga uri kuravuga ijambo ntaho bariko barabona ni gute wewe uwo mu Yesu umuntu yomwumva kuri wewe sinzi kungene uwo mwexprima sinzi nimba ari mu ndirimbo niki kintu cyutuma umuntu abonye Solange avuga ati ndagomba kumenya Yesu wiwe ngene ameze en fait muri kino gihe cyane abantu bagwije amajambo habura ibikorwa igihe Yesu yapfa namanibuka ngo baciye bashirako barashirako ikibuye barashirako ishashara bashirako basoda benshi igipfuka muntu waje catanguye kera kuko bajya basoda Yesu amaze kubazukana bavuze ati oya baciye babwiye ati uzira makuru muvuge ko bigishwa baje mu ijoro bakamwiba ibaza basoda bavuga ngo babibanye umuntu vrema kandi ariko bakora iki bafise inkoho bafise vyose uravyumva ariko bajya basoda byarabagoye kubivuga kubera iki mu kuzuka ngwisi yaratigise ngo ibitandara birasaduka ngo ivanza biraziruguruka ivyo urumva ntivyari kunyegeza babasirikare ebaga nawe uyu muntu bamwishe sha yari umwana w'Imana hari bigaragara byabagaragara tudashobora guhana barananirwa ingene babinyegeza bati uyu muntu cyatse kuvuga ngo iki abakristo nimuze twama ivyangwa tugabanya amajambo urashobora kubana no mu bizuruma avuga ati Yesu ni ntumwa atavuga ko ari n'umwana w'Imana atanamwemera ariko kubera ibikorwa vyawe ingene wamubaniye ingene abona hari ibintu ukora adashobora gukoza ku rutoki kavuga baga uyu ndo mu Kristo kwera akavuga ati kwera uyu Yesu utarinje kuja gusiga Yesu araryoshe vy'ukuri Yesu n'umwami mwiza cyane mugabo kugira ngo umuvuge neza uvugishe vyamwavya kandi na Yesu yarabwiye abigishwa bati reka kwirirwa muracoka murahaba ngo ujya ntakijijwe ujya sumo Kristo tizama matendo ivyamwa matendo igiti ciza cyane ivyiza igiti kibi cyane bibi acara babwiye ati none hari uwo kwamura isuko ni kubitovu hari uwo kwamura intuze kumunyinya igiti ciza cyane ivyiza natwe igiti ciza cyane ivyiza ikindi kandi wama ugwana no kutagira isheke ejo ndakora ikintu kibi nzotukisha Yesu wa Yesu ntibazomwemera mbere biri mu bintu byafashije nama ntihamba yo bombona kwizero naho rava muri etude ku ntahangwa aba nka 3 y'ijoro abazamu bakanyigura akajyango hajya nja mu buyenzi ipoto yose nshitseko
haba hari aka ombre haba hari umuhungu n'umukobwa bari mu vyabo nabugenza shaka kuri 12e avenue nkavuga Yesu ibazi yaba yari jewe Yesu ndiko ndagira yo ntabara sinzokumara amaze sinzotukisha ishengero sinzotukishe izina ryawe ivyama vyanje bizoguma bivuga Kristo ndashima Yesu yabishoboze urakoze cyane nibaza ko atari ibindi tworenza ko Imana iguhezagire rwose Mama Solange merci beaucoup en tout cas turizi bidasanzwe kandi n'ikindi gihe twabahamagara ndizera ko muzotwitaba tuzobitaba kuko igihe cyo kuvuga inkuru y'amahoro 2021 n'umwaka wo kubwira abantu inkuru y'ivy'amahoro yego twabwira ubutumwa bwiza reka nongere kandi nshimire n'abadukurikiranye abakunzi b'ikiganiro c'intahe gica kuri Heritage imisi yose tous les dimanches nk'aya masaha nyene ndizira ko mwize cane kandi mwataho ibitandukanye kuri Mama Solange ibyo yatuganirije ariko hagati aho bimwe mwofata nka nkama yavuze ikintu cane co gusoma ijambo ry'Imana kuba mu mwanya wo gusenga kugira ngo umuriro ku gicaniro ntibigere uzima yatubwiye kandi no gusoma ibitabo nk'abajene ba mu gisagara benshi bamuzi gusoma gufata umwanya gusoma ibitabo tukaraba abakozi batwitanga imbere abakozi Imana batwita ingene babigenjeje ivyo birafasha kugira ngo nawe umenye ingene vyitwaramwo hanyuma kandi yavuze no kwama ufise umutima wo kwegera abakozi b'Imana kugira ngo batubwire uko mwene tuvyigenza mu murabiza abajene mu gisagara canke n'abahandi usanga bariko bagorwa na vyinshi rero Imana ibahezagire cane aho muri mubandanye mukunda Imana mubandanye murondera Imana kandi muyikorera kuko kino ni gihe cacu Imana ibahezagire cane tuzosubira ku munsi w'Imana nk'aya masaha nyene mwarahezagiwe gose a plus